Amakuru y'uno munsi kuri Bene Burundi TV yerekeye audio iriko iracana ku mamedia yose yo hanze ivuga ivyerekeye wa mupuciste yanandigwa komoka niyo mbare. Ico rero tubivuga ko kugira ngo munyugwe Barundi. Mu byo avuga byose atangura ati uyundi mwaka urarangiye, akongera akavuga ati uyundi mwaka urarangiye. Aho rero muca mwibaza muti hari ryari amaze gutakomokwa itariki 13 Rusama mu 2015. Ayo majwi bakwiragiza twovuga ko yari ay'intango y'umwaka w'ibihumbi 2016, samajwi rero mashasha y'iki gihe. Jijuke rero Barundi kazi, mumenye ko ikinyoma kitamara kabiri. Ubutegetsi bwose Burundi butangwa na mwebwe abanyagihugu, ntibukiri ubutegetsi buzanwa n'inguvu za gisirikare, cabura abashonji, abanyepolitike bifuza kuronka ibibanza bakagarukana za ntwaro fata kibanza twasezereye kera. Ntimuhababuke, ntimuhagarike imitima ngo mwumvirize amajwi yafatiwe mu mashamba mu myaka iheze. Barundi kazi, mumenye yuko ivyo byose bagerageza kubahenda mwabihinyuye. Abarundi mwese atawe bahagaze ku gakanu, mwarahejeje igikorwa mushinzwe, muratora abazo bahagarikira mutavugurujwe, atankoho yabahagaze ku gakanu. Uzohirahira abakabavuguruza mu mwamirire kure, yubahutse akabandanya ico gikorwa kigayitse, arota mumubohe mu mushengeze. Ubugwi bwose burota kubasubiza mu ihumbi muzobutsinda nta kibuza, kuko ubutegetsi bwose ubu buhabwa n'abanyagihugu. Abanyagihugu nibo bitorera babarongora mu mutekano ntangere. Nta ruzi ruriko rurabatwara, nta karanda kariho atari izo nkorabara nyene zifuza kugarukana amarira n'amaganya i Burundi. Umwina w'ubutegetsi ubise abo bononyi bifuza kugaruka bashesha amaraso, basambura ibyo mwubatse. Niho rero bakirota gahotoro mwasezereye burundu mu gutora abarongozi babikwiye mu ntara zose no ku mugaragaro, atankoho ibari hejuru. Rero Barundi, ntimuzohendwe na rimwe. Igiti giserutse ntikigukora mu jisho kabiri, nibateshwe bate. Radio yanyu Bene Burundi TV ibahanura iminsi yose, kandi izokwama kwibahanura, izokwama ibakebura, ibereka integuro z'abagizi ba nabi bibaza ku Burundi bukiri itongo ry'abakozi ba nabi n'abangushi. Muraye muburagije abaje kubasamburira igihugu amamedia yo hanze yakwiragiza ko
bafashe igihugu cyose none atani intambwe bazobaterana mufatanye mu nda ninde azobohorwa n'abaje bica biba. Ubu ayo mamedia atanguye kugarukana ayo mawodiyo yafashwe ngo ibasamaze ngo nibishasha, mwese muvuge muti twarabahinyuye, nimwijukire rero ibikorwa by'iterambere, mwumvirize indongozi zanyu zibarongoye, mwumvirize ibyo babahanura byose, mwumvirize impanuro abategetsi ku mitumba babaha, mwumvirize ibintu byose babahanura. Ubu rero ndabahanuye kugira ngo mwumvirize itangazo ryihuta ry'i Burundi risaba abanyeshuri nabo. Itangazo yihutirwa y'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano rijanye n'iyandikwa y'urwaruka rwize rwifuza akazi mu Burundi nk'uko byasabwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ubu bushikiranganji bumenyesheje ko igikorwa cyo kwandika urwaruka rwose rwize rwifuza akazi ko icyo gikorwa kizoba muri nondwi uku gukurikira: buramatari canke intumwa yiwe, musitanteri canke umuhanuzi w'ubuhinga ajejwe ivy'iterambere, enjeniyeri wo muri komine, abajejwe gukurikirana ya makoperative ku mitumba ku rwego rw'intara hamwe na komine baratumiwe mu ruganda rwo kubigisha ukungene ico gikorwa kizogenda, ruzoba kuri uyu wa kane itariki 10 z'ukwezi kw'icenda guhera isaha 2, rukazobera Igitega mu karere ku bari mu karere ko hagati kagizwe n'intara za Gitega, Muramvya, Mwaro na Karusi, Ingozi ku bari mu karere ko mu buraruko kagizwe n'intara za Ngozi, Kayanza na Kirundo, Mucankuzo ku bari mu karere k'ubuseruko kagizwe n'intara za Ruyigi, Cankuzo na Muyinga, mu gisagara ca Bujumbura ku bari mu karere k'uburengero kagizwe n'intara za Bujumbura Meri, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke hamwe ni Makamba ku bari mu karere k'ubumanuko kagizwe n'intara za Rumonge, Makamba, Bururi na Rutana. Inyigisho z'abantu babiri bazokwandika ku buhinga bwa none, abo bantu babiri ku mutumba canke kuri quartier, zizoba kuri uyu wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020 ku migwa mikuru y'amakomine y'u Burundi yose guhera igihe cy'isaha 2 z'igitondo. Kwandika ku buhinga bwa none abo urwaruka rwose rwifuza akazi urwaruka rwose rwize rwifuza akazi bikazoca biba rero guhera ku munsi wa kuri uyu wa gatandatu itariki 12 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020 igihe cy'isaha 1:30 gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki 14 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020 igihe cy'isaha ca saa 6 y'umutaga, bikazobera ku mitumba yose hamwe n'amakartier yose y'u Burundi. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bukaba busavye urwaruka rwose rwize wifuza akazi rwari rwaramaze kwiyandikisha bidaciye mu buhinga batabikora mu buhinga bwa none ejo bundi, hamwe nabo bose boba batari bashoboye kwiyandikisha muri ico kiringo, kuzoza bose kwiyandikisha kuri izo tariki tubabariye, kandi bukabibuza yuko atakindi kiringo kizokongerezwa. Bigiriwe i Bujumbura itariki 8 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020 n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji OPP1 Nkurikiye Pierre. Barundi kazi, murumva rero nta gusamara kubera imigambi iriho y'igihugu, abarongozi banyu bariho ku mitumba yose, mu ntara zose, mu bushikiranganji bwose, mwaritoreye nyene icubahiro umukuru w'igihugu canyu,
none nta bindi bintu biriho byoza bibasamaza. Turibaza rero yuko barundi kazi mukurikira nkama ibintu byose bigirira akamaro Burundi, ibintu byose bizoza bibateza imbere. Ntimuzosubire kumviriza nyabahururu ngo mwumvirize ababasamaza, ngo mwumvirize abashaka kubata mu nyenga, ngo mwumvirize bya bimwenyi bigomba kugaruka bizanye intambara, bizanye gusesa amaraso. Abo bose muzobagwanye kandi muri hamwe mwese, abahutu n'abatutsi n'abatwa, byose birashoboka, muzobatsinda mbere batebomoke ntibasubire no kuzovuga. Murakoze.